Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko cyane cyane tukaza kugaruka kuri General Arenguiyome Bunyoni apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu ni umwaka wagiye urabamwe ibintu byinshi bitandukanye muri politike y'igihugu c'u Burundi. Gutangurira mu mwaka uheze w'2022 mu kwezi kw'icenda niho hagiye Murantunge mu kwezi k'umunani niho hatanguye kwibonekeza byinshi byashobora gutera impinduka canke se ihirikwa ry'ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Bivugwa ko uwari hejuru yavyo byose vy'uwo mugambi ari Arenguiyome Bunyoni ndetse nabiyita ko bari mwiragirya Nkurunziza barwanya President Nkurunziza. Murantunge barwanya President Varisito Ndayishimiye. Murano makuru tugiye kugaruka kuri byinshi aho Varisito Ndayishimiye bari yarasavye Arenguiyome Bunyoni kwemera ivyo yagirizwa agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. Tubibutse ko gushika ubu Arenguiyome Bunyoni yaciriwe umunyororo wo guherayo ariko we akaba yavuze ko azitura sentare ntahinyuzwa kugira ngo irabe ubusabe bwiwe ndetse bemeze ko ashobora kubandanya ivyo kuburana na leta kuko vyagaragaye ko imbere yuko urubanza rwe rusomwa harakozwe inama nyinshi zitandukanye, inama zagiyemwe abategetsi bakomeye cyane yo babavugwa mu nama nshinga amateka bafise ijambo rikomeye mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abari mu nzego z'umutekano w'igihugu ndetse n'abenshi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari muri iyo nama. Arenguiyome Bunyoni kuri ibi byose yagirijwe vyinshi harimwo uguhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gutuka umukuru w'igihugu aho yise Gervais Ndirakobuca mpene ndetse anakita umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye vuvuzera. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Varisito Ndayishimiye yasavye umupfungwa Arenguiyome Bunyoni kwemera ivyo yagirizwe agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. General Arenguiyome Bunyoni we yagumye yanana gushika ubu ariko abakurikiranira hafi vy'idosiye bakabona ko Arenguiyome Bunyoni ariko arahendwa na burya ari we yahisemwe kuguma mu gihugu kandi yari yaronse n'ingene ahungira mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bakabona ko naho Arenguiyome Bunyoni yari kwemera kwandika iryo kete ryo gusaba ikigongwa ataco ryo rikuzomufasha ko ryo rikuzoca rija mu vyemeza ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko kandi Bunyoni naho yogirirwa ikigongwa ashobora kuzova mu mvuto inyuma y'amatora y'umwaka w'2027 akirangira kiretse habaye ikintu kidasanzwe. Uyu mukenyero w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo General Arenguiyome Bunyoni yariko arasabwa kwandika ni umukenyero umaze gukoreshwa akenshi ku bategetsi batandukanye bari bagirizwa guhirika ubutegetsi ndetse n'ababigerageje mu mwaka w'2015 biciye kubahuza harimwo abari barongoye amadini bamwe izo ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi barandikiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe ariko haraheze imyaka irenga 2 ataco ubare basubizwa. Mu kwandika iryo kete basaba ikigongo mukuru w'igihugu bari bizezwa ko bashobora guca barekurwa ariko gushika ubu baracari mw'ibohero rikuru ry'Igitega. Tubibutse ko na Arenguiyome Bunyoni apfungiwe muri iryo bohero rikuru rya Gitega ariko we akaba apfungiwe n'ubundi mu kibanza kidasanzwe. Clement Nkurunziza yagirijwe kwica abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1995 muri kaminuza y'u Burundi. Nawe nyene yoba yarandikiye umukuru w'igihugu ikete ryo gusaba ikigongwe gushika ubu akaba akiri mu mvuto kuva afatwa ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'2018. Benshi bakavuga ko iryo kete rya Clement Nkurunziza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yo baraciye ariha umugwi w'ukuri no kunywanisha severi nawo ukarishira mu bindi vyemezo bigaragaza ko n'ubundi ari we yari inyuma y'uyu mugambi. Twibutse ko iri kete Arenguiyome Bunyoni yasabwa kwandikira umukuru w'igihugu binavuga ko naryo yari gushira mu vyemezo vy'uko yashaka guhirika ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi
we yaranse kuvyandika ndetse akaba yaratumwe ko intumwa zo mu biro vy'umukuru w'igihugu zikaja kumuraba ubwa mbere aho yarapfungiwe mu ibohero rikuru ry'Ingozi kuko ariho yabanje kujanwa imbere yuko yungururizwa Igitega, aho mu kibanza yarapfungiwe mu Ingozi akajanwa Colonel Desire Uwamahoro. Arengeyome Bunyoni n'ubundi baramusanze mu ibohero rikuru rya Gitega, navyo bamubwira kuvyirikete ryo gusaba ikigongwe. Aho mu ibohero rikuru rya Gitega naho akaba araciye abankira ko adashobora kuryandika asaba imbabazi umukuru w'igihugu. Twibutse ko mu rubanza rwa Arengeyome Bunyoni cariho cyo mushikiriza amanza kizigenzo Repubulika yabuze ivyo yagiriza Bunyoni, kuko ico yagerageza kwagiriza Arengeyome Bunyoni cose yaronka inyishu kandi itomoye ivuye ku ruhande Arengeyome Bunyoni ariho. Benshi rero bakaba bari banabona ko uru rubanza Arengeyome Bunyoni yari karaburana n'ubundi rwasa n'urwamaze gucibwa, kuko rwari rwaheze gucibwa ahubwo icari gisigaye cyari gushira mu ngiro ivyategerezwa gushirwa mu ngiro nyine kugira ngo Arengeyome Bunyoni afungwe umunyororo wiwe wo guherayo. Arengeyome Bunyoni imbere yuko afatwa vyari zaravuzwe yuko amagorwa yose igihugu kiriko kiracamwo muri ibi bihe bitoroshe, harimwo ibura ry'isukari, ibura ry'igitoro, ibura ry'umwavu w'ikizungu, ibura ry'amafaranga mvamakungu, harimwo amadolari n'amayero, vyose ari Arengeyome Bunyoni yari avyinyegeje inyuma. Gushikaho umukuru w'igihugu rero avuze ko agiye kuvyifatira mu minwe muri Nzero uyu mwaka wa 2023, ibintu vyarayangaye gushika naho bamwe babona ko n'ubundi ikibazo kitari Arengeyome Bunyoni ahubwo ikibazo ari abandi bategetsi bari kumwe na Perezida Varisito Ndayishimiye canke se ingingo zimwe umukuru w'igihugu agenda afata mu kazi kiwe ka misi yose. Ngiyo rero ibivugwa kuri rikete ryari yabwiwe Arengeyome Bunyoni ko agomba kwandika agasaba imbabazi umukuru w'igihugu, ariko we akaza kuvyanka mu nyuma. Reka ano makuru tuyabandanize kuyanda ariko aravugwaho ku mugoroba wo kuwa gatatu. Ibiro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi vyarugararijwe n'imyerekano y'abasaba irekurwa ry'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye akaba apfungiwe i Bujumbura ku caco guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Iyo myiyerekano yatumwe ko n'ishirahamwe Amnesty International ishami ry'Ububirigi yitabwe n'Ababirigi. Bamwe mu bamenyesha makuru b'Abarundi baba mu buhungiro, bamenyesha makuru b'Ababirigi na bamwe mu Barundi baba mu Bubirigi. Imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, abari mu myerekano basavye ko Floriane Irangabiye apfungiwe mu Burundi ko yorekurwa. Uyu yaciriwe umunyororo w'imyaka 10. Floriane Irangabiye akaba yarahagaritswe mu ntango za myandagaro uyu mwaka wa 2022 mu Burundi avuye mu gihugu c'u Rwanda, iyo yaramaze imyaka irenga 10 aba nk'impunzi, aho yari mu barongoye radio yasamiranira i Kigali radio Igicaniro, yashikiriza ibiganiro birimwo binegura leta y'u Burundi ikumvikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Igihe afatwa agapfungwa mu mwaka wa 2022 bwari bwo bwa mbere yarasubiye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015, akaba yaragirijwe ivyaha bishingiye ku vy'iradiyo yiwe itangaza icaha ciswe guhonyanga ubusugire bw'u Burundi. Mu ijambo ryiwe Iris Steen yaserukiye Amnesty International yo mu Bubirigi yasavye ko Floriane Irangabiye yorekurwa akaja mu muryango wiwe, aho agira ati: Floriane Irangabiye ni umumenyesha makuru, ikibanza ciwe ntikiri mu gasho ahubwo ni mu ruganda rwo kumenyesha amakuru. Afise abana bato, akwiye gusubira mu muryango wiwe muri ibi bihe vya Noeli n'umwaka mushasha. Ibi nivyo twaje gusaba ubuserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi. Turabatumye babwire abategetsi b'u Burundi barekure uno umupfasoni. Iki kandi akaba ari naco cifuzo ca Alexandre Niyunge ko arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'Abarundi ikorera mu Burungiro, aho yagize ati: turasavye ko mugenzi wacu Floriane Irangabiye yotezurirwa agasubira mu biwe no mu kazi kiwe, kuko ikibanza c'umumenyesha makuru atari umunyororo. Nubwo imyerekano yabera imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'u Burundi Bruxelles, abakora muri ibi biro ntawigeze asohoka kiretse abakozi b'ubuserukizi baboneka mu kiyo cidirisha baraba abari mu myerekano. Bamwe mu bategetsi b'ubuserukizi yavuganye n'umumenyesha makuru ariko akurikirana ino myerekano, yavuze ko ataco bivuga ko ariko ko bazobishikiriza ivyabaye ababakurira mu Burundi.
abamuburanira bunguruje urubanza yamara iyo sentare yasubije kwemeza ico caha mu gisata c'iyungururizo kw'igenekerezo ya 2 Rusama uyu mwaka. Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rivuga ko ari we mumenyeshamakuru w'umukenyezi asigaye mu mvuto kw'isi. Ubutegetsi bw'u Burundi buciye ku wahoze ari umuvugizi wa leta ico gihe Prosper Ntaurwame aganira n'abamenyeshamakuru mu kwezi kw'icumi yavuze ko ikibazo ca Florian Rangabiye ari ubutungane. Ngaya rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhoza TV. Imana ibahezagire.